we warinze Burundi n'abarundi ukaba utugejeje kuri uyu munsi turi mu mahoro nohezagirwe imyaka n'imyaka. Nyakubahwa mushikiranganji ubutungane wadukoranije ngaha uyu munsi kuri iki gikorwa kidasanzwe, nyakubahwa mukuru wa sentare ahinyuzwa ngaha muri iki gihugu cy'u Burundi, nyakubahwa mukuru ujejwe gukurikirana ibwirizwa shingiro, nyakubahwa cegera c'umukuru w'inama nshingamateka, ba nyakubahwa bashingamateka n'abakenguzamateka mwaje ngaha, ba nyakubahwa bashikiranganje mugize leta y'u Burundi, nyakubahwa mushikiriza manza wa kizigenza wa Repubulika, nyakubahwa mwaje muserukira ibihugu byanyu n'amashyirahamwe mpuzamakungu, nyakubahwa cegera c'umugenduzi mukuru w'urwego rw'umutekano, na nyakubahwa murangurira imirimo itandukanye mu bushikiranganji bw'ubutungane, harimwo abacamanza, na nyakubahwa mwaje muva mu nzego z'umutekano zitandukanye, namwe mwese mukorera mu bisata bitandukanye by'igihugu, nyakubahwa waserukiye umukuru w'igisagara ca Bujumbura, mwese bobahwa batumire bahire, umwe wese mu cubahiro ciwe yiyumve kugira amahoro, saba amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu. Uno munsi ni umunsi udasanzwe mu gihugu cyacu, ndetse ni umunsi udasanzwe kuri aba bavukanyi bari bamaze igihe babohewe ngaha muri iri bohero rya Mpimba, ndetse no mu yandi mabohero yo mu Burundi bwose rusanzwe, kuko izuba ryabakiye cyane cyane, ryakiye n'imiryango baje baturukamo. Aha hantu babaza uko muri ngaha hari n'umwe aticuza ku cyaha cyatumye apfungwa, hari n'umwe aticuza gukora icyaha. Kuri iyi si shetani yiganziye vyamaho, nta muntu adatsitara, mugabo ivyaha ntibisa. Iyo wahejeje kugwa mu cyaha iminsi yose uvuga uti none iki cyane gikoreye iki, iminsi yose uricuza. Nico gituma nk'abemera Imana twokwama twibuka kuza turasaba Imana iturugikire mutima mweranda kugira ngo agumane natwe, aguma duhanura, agatuma mpanuro tukagumane kugira tugumane ubuntu. Iyo wamaze kugwa mu cyaha niho ubimenya, utarakigwamwo umengana ibisanzwe. Mu gihugu rero icyaha birazwi ko n'umugabo biragendana, nta n'umwe yovuga ngo jewe sinzopfungwa, mugabo rero nagira ndababwire yuko gukora icyaha ni umubabaro no ku gihugu. Leta
iriho kugira ngo ibuze yuko hari umuntu ahonywa ako gakanu uwundi. Nico gituma leta yo yonyene ifise uburenganzira bwo guhana, kuko leta ihana kw'izina ry'abenegihugu. Muze mwumvirize no mu camanza biranditswe no mu ibwirizwa shingiro yuko abacamanza baca imanza kw'izina ry'abenegihugu. Nico gituma ari ukumenja ku mucamanza kurya igiturire ariko aca imanza, kurya igiturire uwo yoburaniye wenyene, uwo yotunganirije akavuga kugira ngo utunganirize ugiturire no kumenja. Umucamanza aca urubanza kw'izina rya bene gihugu. Nico gituma rero leta uko bigenda kose umunyabyaha n'umunyabyaha leta iguma ari umuvyeyi. Nico gituma idashobora kunezerezwa na gato no guhana, ntibinezereza ariko itegerezwa guhana. Kubera iki itegerezwa guhana? Ubwa mbere bwobwo leta irahana kugira ngo yihanize uwakoze icaha, yumve yuko hababa. Ubugira kabiri, leta irahana kugira ngo igabishe n'abandi bene gihugu bumve yuko nibakora icaha kitazokwijana uko. Ntugabisha rero kugira ngo umuntu amenye kirazira, amenye ikizira, amenye icatinya. Kandi rero leta inahihana kugira ngo ikingire abicaha kitashitseko kugira ngo ntibasubire kugikorerwa, ndetse ukingira n'uwakoze ikibi. Kubera iki leta ikingira uwakoze ikibi mu kumushira mu munyororo? Ni ukubera abakorewe ikibi bashobora kwihora. Iyo leta idahanye abakorewe ikibi baca bagira umutima ukomeye wo kwihora. Leta rero ntihana kugira ngo yihore, leta ihana kugira ngo abantu bose bagira umutima, basubize umutima mu nda ko leta itaretse icaha ngo cijane. Mu bisanzwe umuntu akoze icaha uno munsi leta ntimuhane, uzokora ejo ikindi caha azohanwa, umuhanye umurenganije. Kubera iki ugira umwana n'ikinono? Mu gihugu cacu icatunyoshe ni ivyaha vyinshi vyagiye birakorwa, leta ntiyabihana. Gushikaho gukora icaha usigara umenga ni wewe uri umugabo. Nk'ivyaha vy'ubwicanyi vyabaye muri kahise nta kindi vyavuye katari uko abantu hateye igihe bakabona yuko kwica akangorane si icaha kubera kudahana. Ndetse n'amacakubiri yateye muri iki gihugu vyavuye kubera hari umuntu avuga ati nishe uwo muri burya bwoko ntawunkorako, bica bituma umenga kwica bisigara ubuhizi. Kandi nagira ndababwire yuko icaha ntikigira politiki. Umuntu avuga gufungiwe politike ubu nyene azoca n'itwikete abwira iyo politiki afungiwe azoca afungurwa. Uwuzi ko afungiwe politike azaca n'itwikete ati je gufungiwe politike abwire neza nyene maze ndaba mu bitabo mpanavyaha yuko ari politiki afungiwe canke afungiwe icaha. Hariho abantu batazi gutandukana. Hari n'umuntu agenda agakomeretsa umuntu kubera ni mu mugambwe munaka. Umukuru w'umugabo akavuga ngo umuntu wanje arapfunzwe afungiwe politiki. Yaheye apfunzwe kuko yakomerekeje umuntu, hafunzwe kubera ari umuntu wanyu w'umugambwe munaka. Kuko hariho abakunda kuza baravyitwaza ngo mfungiwe politiki, ubundi nawe ugasanga umenyesha amakuru akoze ikibi ngo mfungiwe umenyesha amakuru. Sivyo. Umumenyesha amakuru azoba apfunzwe azira ko umumenyesha amakuru arazoca n'ikirikete ubwo nyene azoca asohoka. Mugabo ukaba wakoze icaha bakakwandika ko bati wakoze iki caha n'iki gihanwa n'itegeko iri, ntusubira kuvuga ngo uri umumenyesha amakuru, ntusubira kuvuga ngo uri umunyamugambwe, ntusubira kuvuga ubwoko, ntusubira kuvuga intara, ntusubira kuvuga umuryango. Ubwoko bwawe nico caha gipangiye. Mu Burundi hariho abantu bavuga
kwica umuntu ngo mugadazi yuko muganga wanjye uzoca utonda nce jewe nigayagayira ngo ndazi yuko ndi muri societe civile nzokora icyaha hanyuma societe civile zose zice zigira imyiyerekano nce ndekugwa. Nagira ndabwire mu bintu bya mbere leta yiyemeje, leta mvyeyi, nuko atacaka izokorwa ngo kijane uba mu mugambwe utaba mu mugambwe, ico uri cose wewe uhanirwa ico caha wakoze. Ivyo nukumva yuko abantu bategerezwa kuvyumva. Burya rero nagira ndabwire igituma leta itanezerwa no gufunga burya kuja mu nyororo n'uruhombo rukomeye ku gihugu. N'uruhombo kuko ubwa mbere turahomvye umukozi yariko arakorera igihugu, yariko arakora ateza imbere igihugu, yiteza imbere, ateza imbere umuryango, none turamuhomvye. Burya abakora ivyaha badashoboye gukora ni bake. Abakora ivyaha benshi babikora kubera bariko barakora, baba bafise ingoga zo gukora. None hari umuntu ari mu bitaro arakora ikosa gahera. Urumva rero tuba duhomvye umukozi. Leta mvyeyi itegerezwa kurira ko umukozi wayo tumuhomvye. Ndibuka kera tuciga mu mashuri yisumbuye, hariho umwarimu umwigisha yafashe umunyeshuri ariko ariba ivyigwa, uwo mwigisha aravuga ati ndababaye cyane kubona ngufashe, ati kuko ucuhana, ati ndababaye kuko ugira muri kano mw'ishuri, mugabo ntegerezwa kuguhana. Uvyumva wari kuvuga uti agira mugirire ikigongwe, biramubabaye cyumvise ikigongwe, mugabo uruhiro akamuhana kuko niko bimeze. Icyakabiri gituma leta ibabara ni umuzigo ukomeye, kuko we wahora ari gukorera igihugu, none uciye uwo gufasha uciye naho niyikora, leta igaca yikorera uwo mutwaro. Nico gituma burya hariho inzego z'umutekano ziguma zamama kugira ivyaha ntibikorwe. Harya abapolisi nta kindi barondera ko ata vyaha vyokorwa. Hariho urwego rw'iperereza. Urwego rw'iperereza uzosanga abarundi bose bagwanka, muga abantu ba mbere bagwanka ni inkozi z'ikibi, kuko araraba bakavuga ati je gakora ikibi bambonye. Barya abantu bajejwe kuguma baraba ngo ntagire gukora ikibi, none ko je nifuza gukora ikibi ngire gute? Ugatutangura rero ukabambika ibara, ukabacafuza kugira ngo niwakora ikibi bakamufata, utuvuga ngo sinari nababwiye. Hadi umuntu wa mbere yarama n'umupolisi, abapolisi ngo bamubyumva rero abambere bawe kubera iki mwamba mwebwe muhanganye n'umwasa atambaye umwambaro hagira uniforme, mwebwe nawe bambaye uniforme. Ni ukuvuga wewe asanzwe afise ikiri mu mutima ariko ategura gukora, akakuraba akakubonamo umwasi kuko ugira umubuze gukora caca, agatanga kuvuga ati aho ninaja kwiba rujya polisi rurafata, agashara atereka mbwira abarundi bose yuko umupolisi ari muri kugira ngo niyafata aje kuvuga ngo ntubona bimena vuga ngo nisira yabivuze ko ari babi nabi byari parakora. Abapolisi rero abazi mwere muhanganye ntibambaye umwambaro, bari ngaho bo bakakwitegurira wowe utamwiteguriye. Nico gituma baguma bacafuza, ariko rero ndababwiye ivyo nene babangira bikore, ivyo nene babangira bikore kuko nico cabazanye. Inkozi z'ikibi n'umuzigo leta bayikoreye, kuba ntawe uyikora wari umuntu barushoboye. Murabe iyo umuntu ahanwe umuryango we uraturatura, umuryango urarandibutsa imyitwarariko kugemura, baca bakena n'uruhombo rukomeye cyane. Ndibuka ingene abarundi bakomye amashi igihe intwara ya Repubulika ya kabiri yakura ikori,
umugabo yitwa umugabo baramufata kuri atatanze ko ari bakaja kumufunga. Hanyuma umugore akamagemuye kubera babuze amahera gutanga ikori ry'umutwe. Ndibuka iyo ntwaro irikuye kw'iradiyo niho bakunda kuvuga, hari agakino bakina bagacabaza ngo none Gamupfaso uranezerejwe ngo n'intwaro ya Repubulika ya kabiri, weko ndakahangwa n'Imana. Abakuze baravyibuka ngo none wa mutima nabangemurira kw'ikomine ngo sinaruhutse. Ikori ryari bibiri, ikori ry'umutwe. Burugumestre hariho abana gukorera ikori rero, akaja kurica kugira ngo arabe yuko yoronka ubuzima. Bashitse kw'ikomine rero ngo hariho umutware yari umupolisi aza guca bakoresha, bagaca rero baza kuririmba ngo mwaje gukora iki mwamwe utakaza ikori baca witwimwe, nabo bagaca bijura ngo twaje kurondera ikori twebwe mbwa. Abagasubiye ngo mwaraririye mwamwe ngo twaraririye twebwe mbwa. Ikori riragatsindwa, ikori ry'umutwe ryabikomeye. Ibaze kwemera kuri imbwa kubera gusa, kandi bacapagiriza ko waririye kandi ntibapfa ngo warabuze uduhera, bapagiriza ko waririye ngo ntibishobora ko ari umugabo yobura ikori. Ni kuvuga yuko rero burya kubogwa si ikintu coroshe. Nuko nyene mukunda namwe guca mwiha morale, kuko nababwiye ko abakora ibyaha kenshi baba bakomeye. Rero intumbero ya leta murumva ko itaryoherwa. Intumbero ya leta icambere no kurwanya icyaha kugira ngo igabishe, kuko umunsi leta umuntu yokora icyaha bakamugirira ikigongo bakamureka, ubundi akora icyaha ntumuhana kuko utinya ko niwe wa mbere utamuhanye, gushikaho icyaha gifutwa yuko kitakiri icyaha, ibara rikaba riguye mu gihugu. Kurwanya kudahana nico kintu cambere gikomeye, kurwanya kudahana. Ndanezerwa cyane nshimira inzego z'ubutungane no munsi, kubera ubu ntizikiraba umugambi cyangwa ubwoko cyangwa intara, ubu ari we wese akoze icyaha arahana. Kandi narabonye yuko ari abatanguye gutinya icyaha, cyane cyane abagiye biturire n'abasesagura itunga ry'igihugu, batanguye kubona ko ubu atavyo kugira ngo bakuraba uwo ari we. Abagiye biturire n'abasesagura itunga rusangi abayobozi ntibakira abagore naka cyane naka ubumenje, kuko ubumenje igihugu. Ndashima rero kubona ubu inzego z'umutekano z'ubutungane zitanguye kubona yuko atanumwe ari hejuru y'amategeko. Ariko nagira nsubire ndabibutse nabo nyene gupfunga n'inzira idasanzwe. Kuganirwa nta muntu n'umwe akwiye gupfungwa, kuko nababwiye umuzigo tuba twikoreye. Abacamanza ntibabimenye, abajejwe urwego rw'ubutungane, yuko gupfungwa ari exception. Tureke bino vy'ikirundi uriko urakanga umuntu uvuga ngo ndagufunga, uri ukorera igihugu nta vy'inzigo bijamwo. Ico ni cambere. Utwaje inzigo umutware abakabaye, hari n'ibintu umutware ategereza kwitwararika. Umutware yitwararika cyane cyane kutagira inzigo n'ishaka. Umutware ntashobora gusharika umuntu, umutware ntagira urusaku, agize urusaku kaba kabaye. Ivyo bintu birabujijwe ku mutware, inzigo n'ishari n'isaku birabujijwe ku mutware. Ateza ko amayitwararika nk'uko abana arabiwe, kugira ngo ntapfa asanga yitaye mu rudubi. None rero ibi byo kuvuga ngo ndagufunga, ivyo bintu tubikureho, ahubwo turondere ingene umuntu afungwa, kuko amategeko avuga ati ndaguhora iki. Umuntu agafungwa avuga ati yagirijwe kimwe bibiri bitatu.
hariho abapfungwa n'ibyo urubanza rutaracibwa karakubitwa intaye mu gahanga kubera ikabo baba bavuga bati uyu tukamureka acabandanya aramara abantu uri mu mwicanyi uburana upfunzwe naho urubanza rutaracibwa kuko bokureka ntawuzi kudacumara abantu. Hariho abafata abana ku ngufu abagore ku ngufu uryaburana apfunzwe kubera bomureka yobamara none warinze akore iryo bara ni igihe cyerekana ko atazobandanya. Ubu birumvikana umusuma yohava bandanya yiba. Birabaje cyane ngaha mu Burundi bwacu aho umuntu asigaye yiha inkumbi agacahungira mu kindi gihugu agacamwakirana uwezi. Nico gihugu cyonyine umuntu amenza mu gihugu ashitse mu kindi gihugu akamwakirana ice uwezi. None Uburundi babohora iki? Burundi buzira iki? Jewe sone mu mategeko neza nasanze umuntu atembagaje ubutegetsi ni icyaha mpuzamakungu. Responsabilité de l'État pour des faits internationalement illicites. Utembagaje inzego z'igihugu ni icyaha mpuzamakungu aho ugiye hose baragufata. Wishe umuntu aho ushitse hose baragufata. Mugatwe ko Murundi yishe umuntu agacayigira amakuba atavuga ngo wagize neza. Rero bashaka bahonya abarundi. Bakunda bahonya abarundi. Nagira saba bakunga adufashe. Umuntu yakoze ikibi akaja mu kindi gihugu ntibafata rero bwa turabafata tukabasubiza. Rero zikibi zije mu Burundi bakoze ikibi mu kindi gihugu. Kandi bwa turabasubiza. Mugabo ukoze ikibi mu Burundi bacamwakirana yose. No kuvuga yuko nabantu bashikiye ko abarundi bahona. Iko bibavyitwa. None amakungu yaragira umwana n'ikinono. Rero nagira ndabwire hariho abantu rero bakwiye bo gucirwa imanza bapfunzwe kubera ibyaha baba bakoze. Mugabo hariho uwundi uvuga utuyo intayi itakubita mu gahanga turazi ntahaja turazi mu bisanzwe ibyo byo baba habahunga ahagiye hose bamufata. Hajagira ngo tubitinya abacamanza nakuba muzikiragaje yawe kubera muzi yuko inkozi z'ikibi zishitse mu kindi gihugu zidafata nico bitwa mu bitinya. Mugabo tuzotora dusaba ibihugu bitwumve yuko umuntu akoze ikibazo ikiri mu Burundi ahazoja hose bamufata kuko bijya bituma baguma bariko bahimpigi abicanyi. Nuvuga avuze ngo makunga arashigikiye none mwumva yo uzbarike kwicaza yuko afisi yahungiye. Ngira ngo nicyo gituma rero abacamanza b'iwacu baca bafata bati buranufunzwe kuko wahavuhunga kuko uhunze birazwi yuko batadusubiza. Nicyo gituma twebwe leta y'u Burundi tugerageza uburyo bwose dukingira abarundi niyo duca imanza tuzica mu buntu nta nzigo. Nicyo gituma nguma mpimiriza nta nzigo nta gucisha imanza inzigo. Hari ikindi cyaha burya gikomeye haya kunyonora itunga ry'igihugu ni ikintu gikomeye no kumenja. Mwe murazi umuntu akoraga iki kintu ugacari wowe nyene ucucije bakuragije itunga rya leta batuzuri ikoresha ukunuku ku neza abarundi bose ugacufata ugacubinyonora mu mufuki wawe harukumenja ku rutugu. Mu minsi iza ukoze icyaha nk'icyo kugira ibikigogo bizomugora kandi umurabizi hariho abahora biba akavuga ngo nzofungwa ngo nce ndayarya mvuyeyo. Ndabwira ibyo byarahetse tuzobanza kugarura amahera yacu imbere yo kugenda. Amahera yacu tubanza kuyabona n'ay'abenegihugu. Utayazanye tugurisha inzu yawe tuyirihe abenegihugu ntibashobora kwemera yuko wewe warutejwe ukaba umwungere ugaca umucangira. Abagiye mu mise byo muri Katolika baravyumvise umwungere w'umucangira. Ntushobora kuba umwungere hanyuma uce wongera wica izo uragiye ugaca ufata ubwatsi bwose ukaba ari wewe ubwirira wari wajanye intama kurisha
najyaho baza kuboryohe mubonye intama zari hano rero niko natebura mwebwe ndongozi kuko hariho burya abaronka amabanga murankunda kuvuga ntiyongeye muri kuruware duratakaza muhora mwumva umuntu bamuhaye amabanga igisata agiye mukazaho mu bagenzi be bavuze ngo hewe ngo uragiye mu bufu ngo niba buri icyo wimarira ngo ntuzu ndonde ngo mbere n'akabari kigiye guhindura ubu tujyaho heza urumva bagenzi bawe nibo bakwigishije kuja kwiba inyosha mbi indongozi nziza zirazikura kuko icaha cyo kurya igiturire mubo waragiye icaha cyo kwiba ibyo wakoresheje ku neza bene gihugu no kumenja abikamiye no kumenja mu bisanzwe rero abakora ibyaha by'ubwicanyi abahungabanya umutekano w'igihugu abafata ku ngufu abakenyezi abagira iturire abanyonora itunga ry'igihugu mu bisanzwe rero bakwiye kubicibwa mu gihugu kubwangingo rero bakwiye kubicibwa mugabo kubera igihugu ari umuryango nta kundi icyo gituma baza bariga bati wisubiyeko ubona ufise umutima wo kuba umuntu hanyuma bakabwirira ikigongo kuko abarundi tukaba dufise ivyizigiro ko ata muntu aherayo umuntu arakira nicyo gituma mu Burundi bakuye igihano cyo gupfa kubera ntawama hahandi umuntu arakira tuguma dufise ivyizigiro ko umuntu akira ariko birababaje hariho umuntu aronka ikigongwe agakasubira gukora ico caha nyene yapfuye mu minsi yeze vyarabaye abantu bari bagiye mu myerekano y'2015 leta ibumbira ikigo kivuga iti ibi nivyo basutswemo n'abanyepolitike nimwitahire nta mezi abiri arahera basubiye kwica abantu nyaba bategereye imodoka ngaho haruguru miti kandi bari bararekuwe murumva ivyo bintu biratesha ivyizigiro ku bene gihugu nico gituma imbere yo komera heza aragomba kubanza gutanga impanuro cyane cyane kuri mwebwe murekuwe mwagiriwe ikigongwe ndetse n'abataciye bataha kuko baragiye mu vyizigiro n'abasigaye ugiye ubonye akantu keza numvise aba mama bavuze bati natwe muratwibuka buryo ukazobona mugenzi wawe arose bakakaronka akantu nawe ucuronka ivyizigiro ko nawe uzoronka nico gituma nkunda kubwira abantu nti ntuzubone mwene wanyu atunze kugira inzigo Imana imuhaye vyerekana ko nawe inzira yo kuronka iriho none nawe nagira ndabaremeshe abasigaye aba bavuyemo nibabere ivyizigiro nimwigenze neza gushikaho tuzovuga tuti amawero yose mu Burundi harimo intore gusa abantu cyo tuvuga tuti none zo ntore kubera iki ziri kwazigira umuzigo ku gihugu kandi bashobora kwiteza imbere uzubona izo ntore leta y'Uburundi ivuze iti nimwitahire bizogenda neza nico gitwaragomba ndabasabe mwebwe nyene nibaba abaraba amabohero ari binebwe murazobasunika bereka ibikorwa mukora kuko muzoza murakora niko turabona ko mwayi mufise ubuntu uko mukora tubona ko mufise ubuntu reka mutagira habona nawe tuzobera gute ko muri abantu mugabo uko muzoza murakora ibikorwa mwimura mugira gute tukabona ni mwebwe muriko murigaburira cyangwa bati babantu barabaye abantu kazubona umunsi umwe habaye ingingo ivuga iti abigejeje neza bose nimwitahire tuzobarerera mu gihugu muri ko murakorera igihugu burya nico bavuga ngo ubugabo burihabwa nagira ngo baremeshe rero ko mubona inzira yuguruye kuko nibaza ko ari ubwa mbere ko bagiriye mu kigongwe abafungwa bangana n'iki giti nibaza ko ari ubwa mbere mu Burundi kuko nibice binini cyane kwijana rero nibabere ivyizigiro mwebwe namwe mugiye mugende muhe icyizere ababanyi bumve ko ari umuntu akasha ari umuntu mubahe icyizere mubereke yuko ubari mwebwe musigaye muri intungane kubarusha mbere mushikeyo ntimusubire mu cyaha ahubwo mubari muhanura abariko bigira kuja mu vyaha mubabwire muti ntiharyoshe namwe muraza muravuga muti
n'abariyo baragowe tuzosubirayo. Muba akarorero mu bikorwa iyo mushitse mwari mukumbuye gukora, mwagiye abarundi batarava hasi bacicaye barindera amaboko, none ubu musanze muza gusanga bose bari ku kivi. Ntimubasamaze mu matesha umwanya, ahubwo mushike mwinagura mu akarorero mu gukora, mu akarorero mu gukunda igihugu, kuko mwebwe ubwo turi kumere kumva kokeje mwebwe mwaravyumvise. Ico gituma mwoba akarorero ko gukunda igihugu kugira ngo ntimusubire kugwa mu rudumi. Mwagiye Uburundi ari igihugu, hariho abagiye Uburundi bukiri nk'igisaka, muza gushika mushitsi wanyu mugasanga hasigari mu gisagara. Uko Uburundi bwasa mu 2005 no musi siko busa bwarahindutse. Murumva yuko rero murabizi yo bahora mu muzimiza ukaja mu muco ubanza guhumaguza. Aho muca mushikira rero mu mihano wanyu mukanure n'ingoga ntimugume muhumaguza gusa, kuko muzosanga ivyahindutse ari byinshi mu gihugu. Nkaba rero nasaba abenegihugu nabo kubakira, babashikize muri ya makoperative yabo kugira ngo ntimushike mubakenesha, kuko twebwe duharura ko umukene niwe atuma tugira ingorane. Umuntu adakora tuma tugira ingorane ko tutumugaburira mu byacu kubera ikatorya nawe byo yirondereye. Rero abenegihugu ndabasabye bashike babashira mu makoperative, babashire ku kivi, babande babaremeshe, babwire bati turabagenzi. Aho mu mituma muzoshikamwo saba abenegihugu baze bacu bavuga bati wa mujama wacu yaje, bagira umunsi mukuru. Ntibavuge ngo wa wundi ngo yagira ibi ngo oya hajya baba bakomerekeje namwe, kuko namwe byarabakomerekeje. Ahubwo nibavuge bati wa muntu wacu wa mujama yaje, reka ahubwo tumwakire. Mbere n'agahene bashaka bakabaye abazimana. Rero ku butungane, abajeje inzego z'ubutungane barazi ko rajewe bavuga ko ibwirizwa shingiro rimwe uburenganzira ko ndo mucamanza kizigenza. Nagira ndabemerere yuko twese tuje hamwe abacamanza dutangure kugira intwari ibereye mu butungane. Nukuvuga yuko mwarabonye yuko iyi ngingo yafashwe nayivuze imyaka, mugabo idutwara umwanya munini kugira ngo dutunganye neza ibitigiri abaribo. Kubera iki? Kubera twasanze abantu ntibakurikiranwa kuva bakoze icyaha bashengezwa gushika naho bari mu mabohero baguma bakurikiranwa muri fishi. Ubu rero turifuza yuko abantu bakurikiranwa neza, tugire niyo ntwari ibereye mu butungane. Hamwe n'ivuze uti izina naka amaze ikiringi iki asigaje ikiringi iki, uyu uyigeza uko zikosa baryandika bikamenya uyu muntu yigeza neza cyangwa yigeza nabi. Ico ni cyambere nosaba abajejwe igisata mu butungane, igisata kijejwe amabohero, yuko si n'amabohero gusa, kuko mpere kunyamiramabi umuntu afashwe ntibamenye bati yanditswe, tukamenya tutuye yareze uyu nawe bamukiriye igihaniki, apfungiwe ahanaka azomara ikiringi iki, ahafungiwe bimeze gute, yigenza neza cyangwa yigenza nabi. Tubibone gutyo niho bizoza biratworohera. Ingingo isohotse n'abantu babareko werazi kumara amezi n'amezi uzi yuko uzorekurwa. Urumva nk'ubu twarahovye kubera tutagize intwari ibereye mu butungane. None rero kuva ubu dutangure rero tugire fishe twaba dukurikirana ku munsi ku munsi, ushatse kumenya ingene abapfungwa bamerewe uca ubibona bidatevye. Kunyarutsa imanza naho twavuze uti hariho ababurana bafunzwe, ntibiryoshe na gatoyi ko umuntu apfunga umwanya muremure akarubanza aracibwa. Turifuza cyane yuko aka muntu yomara amezi ahenga kate afunzwe ataracibwa urubanza. Reka abacamanza mumenye ko ari umuhamagaro kujya
kujya kw'abihebeye Imana, kujya kw'abasirikare, kuba umucamanza n'umuhamagaro kuko bigira umutima w'ubuntu. Nico gituma utonezerwa ubona hari abantu bafunzwe bataracirirwa imanza, utavuga uti ingingo niyo imufasha. Tunyarutse rero imanza niyo twovuga uti intwari rero mu bucamanza, ukarara kwijoro, ukemera ukarara kwijoro, mugabo ukavuga uti abafunzwe bose uyagirizwa iki intare yamukubise mu gahanga, kugira ngo turonke abantu. Ico gihe twoca dusanga intuze amazu y'amabohero nayo yatezuriwe mu bitigiri. Hanyuma ikindi kudafungira umuntu ubusa ngo ndamufunga. Mwene rero n'akaryo kuyobora cyane mu Nyamiramabi, hariho umuntu abafitiye umwendo wundi, agacabwira umupolisi ngo bakuru bawe ngo kwa gatatu no kwa Mungu so bazoba bari, ngo mumfatire umumfungire ngo zoguhako. Agahengera kuwa mbere mu gatondo abakuru baje agacamurekura. Ivyo turabizi. Mbere ko Imana icegera cy'umugenduzi mukuru w'igipolisi akariga, murazoza muricisha hajya ku makomisariya ku munsi wa gatatu no kwa Mungu, ico muzamurirabi. Hanyuma uzo yagize ivyo ahanwe nta gufungira umuntu ubusa. Ntuba aho ntubukiri muri leta byeye gufungira umuntu ubusa. Nta terabwoba, leta ntigira iterabwoba, leta irahana hakurikijwe amategeko, nta gufungira umuntu ubusa. Hanyuma no kumenya gutandukanya neza ukwiye gufungwa, kuburana apfunzwe n'ukwiye kuburana ataha, mukabiraba neza kugira ngo ntituze turikorera uwo muzigo tuwikorerera ubusa. Ivyo nivyo nohanura abajejwe igisata c'ubutungane. Mu kurangiza rero nagomba ndamenyeshe yuko iyi ngingo yo gutezurira abafungwa no kurekura abandi ari ingingo yafashwe bwa kivyeyi. Haniho uruvuga ngo narenza amategeko, none ko ibwirizwa shingiro ridekurira kugerera ikigongwe abafungwa iyo imanza zaheze ikizira abantu babimenye. Nta politike yigera isubirira ubucamanza. Iyo urubanza rutaracika nta ngingo ya politike n'imwe ikora. Ingingo ya politike ikora iyo imanza zamaze gucibwa. Rero iyi ngingo yafashwe kabuvyeyi, no kuvuga ko yafashwe kugira ngo tunezereze abantu abacanye bari. Iyi ngingo sinayifashe kugira ngo amakunga dukunde cyane atwanye. Ni leta mvyeyi itegereza kumenya ibibereye mu gihugu, kuko iki gihugu cy'iwacu gifise agateka kaco, gifise urubibe rwaco. No kuvuga turi umuryango ngaha, nitwe dutegereza kumenya ingene tubungabungana muri umuryango wacu. Nitwinda no kuvuga ngo inyuma y'urugo bimeze uko, noneho muranabizi ingeso y'urugo ntiba kurundi. Nagira rero menyesha yuko iyi ngingo ntiyafashe kugira tunezereze abacanyi bariya. Ni ingingo ya muvyeyi y'ubuvyeyi, kandi ubuvyeyi ntibuhera buzokwamaho. Nico gituma nijeje n'abasigaye ko ubwo buvyeyi ntaho buroye, haguma leta mvyeyi tuguma tuza turasuzuma inyifato muvise. Nico gituma mbere hajya nagira ndababwire, hajya twarasize hakantu kuri irya tegeko yuko umwe wese afise uburenganzira bwo kwandika ikete akavuga ati jewe ndavye itegeko aha hantu jewe ntimwanshizemo kandi mbona nari ndabikwiye, muravyemerewe. Nagira ndababwira uwumva wese nimwarisoma neza mukaraba ugasangura kwije bijya vyanditse muri iyo tegeko, ntimuze mutinye guca munyandikira ikete, musabe ko muti jewe burya mwaransinze nari ndabikwije herabe iki niki, hanyuma nawe utezurirwe canke urekugwe, kuko nababwiye leta n'imvyeyi ishaka ko abana b'igihugu bose babidegemvya. Iyo umuntu ari mu cyaha gusa umwidegemvyo uba waheze, abasigaye aboshwe na shetani, tukaza turaraba yuko mutima mweranda azaramuvugiramo ngo abe umuntu. Nagira rero ubwa mbere mu kurangiza rero shimire ubutungane koko
bose baratanguye kubona ko ubutungane buriko burakora igihugu koko kigengwa n'amategeko. Negera bakengurukire cyane, nkengurukire abaraye kwijoro bagwa bavyuka. Iki kintu nagikariye ko nanye kubahere, nagikariye ko gose ndakara, kuko nari nkeneye ko abana b'igihugu mbona nabo bari mu mwidegereje. Hanyuma abahinga bijejwe bakora nk'abantu mugabo je gashaka ko bareza ko kagatanu kugira abanyarutse. Ndazi yuko baraye kwijoro umwanya muremure. Uwe nakari yaramba baramurumva no mutima w'izere. Ndabakengurukye ko mwagahagurutse rero mugaca mukora mukagwiza kabiri ku mboga mwari mufise. Ndabashimiye cyane, nimwabaza neza mutinore wadushimiye nyene ku munwa gutya murazoza zobaha akarere. Mwagize neza, hakusiba bocererwa. None rero aho biziye uheranye amahera niwe namusaba kwishyuza n'ishafu ryinshi cyane, ngo mbere bari ibyo mbewe jewe amahera yanjye ngo jewe urofuma mbona wapfuye. Agasubira bukeya gutuka kuko nawe uhengera heza umwaka umunsi yamuhaye zibona twenga. Nabwebwe rero naho twatevye muratubabarira, bigora umugabo, kandi turizeye yuko kubasigaye inyuma bitazosubira gutaba. Mwumvise ko turiko dushaka ko ku munsi tuba tuzi ingene mumeze kugira ngo tuze turafata ingingo bitarinze kugorana cyane. None rero mwese murakoze, mugire umunsi mwiza. Ego mugire umunsi mwiza, abataha nabo muze kugira urugendo rwiza, mushike mu mahoro mu miryango yanyu. Ego kugira ngo nk'ikimenyetso reka sabe umushikiranganji w'ubutungane kugira ngo ace atubwira amazina ya mbere y'abaca batahuka. Uru ni urupapuro rwemeza ko umufungwa ahawe uburenganzira bwo kugira ngo asubire mu gihugu, asubire mu muryango. Tuzagushikiriza bakeya kuko murazi igitigiri kiza gutaha ko ngaha ni igitigiri kinini cyane. Abagiriwe ikigongwe bararenga gato 1,400. Abaca bataha ubwo nyene ni benshi kuko baraba 1,000. Abandi duca twiga ibyabo harabagabanirizwa. Mu baca bataha ubwo nyene rero turashikiriza bakeya kuko murumva ko igitigiri tutofatira rwose nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu kuko afise yandi mabanga atandukanye azezwa mu gihugu. Duca tubangira kugira ngo aje kubandanya ibindi bikorwa, natwe tubandanye kino gikorwa. Uwa mbere rero ni Manirakiza Alphonsine. Ugira kabiri ni Habimana Yusufu. Yusufu barafise kubunyinshi wewe ukubeza umwembe ugiye kuba mbere.
ubugira gatatu ni umupfasoni ni Ndayishimiye Diane. abana kibasha bagiye ubuzima. Uwundi ni Harerimana Adronis. Mutwara Adronis ngakingana. Ngati. Ngati. Namizani. Soko watumerega. Soko. Chaliwa alusa susha. Nanda sanga kama tuna. Wewe na shetani. Wewe na shetani wewe kabisa. Non lo difese, ngora. Kabla itekirananda. Uwundi ni Bizoza Diodone. Naona atafisi mwapezo yake guteza imbere igihugu. Murakoze cyane n'umushobahiro abandi turasaba. Mwese rero tugira amahoro. Imana ibahezagire.